turashima mugenda amahoro tuzosubira. Aho ni mu gihe ishirahamwe Food for the Hungry ryariko risozera ibikorwa kuri no 30 Nyakanga umwaka wa 2025 ryari rimaze imyaka 18 ririko rirangurira mu yahoze ari komine Bugabira ubasigaye ari zone. Abanyabugabira rero na cane abafashijwe n'umugambi wa Food for the Hungry ngo ntibazokwibagira uwo mugambi aho bakuye naho warubashikanye. Bucumi Reveriano umwe mu bagwiza mbuto bafashijwe n'umugambi wa Food for the Hungry akaba asigaye yemewe n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi avuga ko umugambi wa Food for the Hungry waje ari nk'inyishu ku kibazo cyo kurwanya ubukene mu miryango itari mike yo muri Bugabira. Turi kumwe turi benshi amashira hamwe amakoperative hamwe natwe mwumvise bagwiza mbuto twese hamwe FH yaradufashe mu mugongo mu kuduha ibikoresho bitandukanye by'uburimyi, iraduha ibitungwa, eka iraduha n'imbuto kandi zirobanuye, iraduha n'inyigisho, turagira ingendo shure ahantu hatandukanye. Ni kuri twebwe twese amashira hamwe amakoperative yo ngaha mu cahoze ari komine Bugabira. FH twatanguriye kunyigisho batumenyereza batubwira yuko uburimyi bwo kutwigisha ari uburimyi butababaza isi n'ibidukikije. Ndatewe ndashika kuri urwo rugero rwo kugwiza imbuto. Nkengurukira rero FH ingene yatugiye imbere ikatuzana n'abahinga badupimira amatongo, ikanatuje imbere kutuvugira izo mpapuro zitwemera ko bagwiza mbuto tukazironka. Yaranyigije yuko umaze kuronka umwimbu urondera isoko. Nagira ndamenyeshe ko kupana nkoranya ya FH kuri ubwo burimyi no kuma amasoko no kunyereka inzira aho noca hana hariya kuri uyu mwanya tuvugana ndafise imodoka. Inyuma y'inka naronkejwe na FH kugira ngo nobu umwavu muri wa mwimbu naza ndaronka naguzemwo izindi ziri kumwe niyo zose hamwe ku nka za kijambere mfise indwi zororewe mu kiraro. Cyo kimwe n'uwahoze arongoye indero mu yahoze ari komine ya Bugabira nawe nyene aremeza ko Food for the Hungry yafashije ibitari bike mu gisata c'indero aho Bugabira. FH yarashoboye kutwubakira ibirasi bitari bike kandi muravye amashirahamwe bamaze gukorera ngaha nibaza yuko ari wo mugambi wonyene ushobora ko warashitse ku bikorwa nk'ivyo. Ati none byo byaca bifasha iki mu gisata c'indero? Aha byatuma amashure agira ico bitwa simple vacation, kuvuga abana bakiga inyuma y'umutaga, hanyuma inyuma bakiga mu gatondo murantunga, hanyuma rero inyuma y'umutaga hagaca haba gusubira mu byo bize mu gatondo, ivyo bigaca bituma umwimbu wiyongera. Twararonkejwe kandi n'ibikoresho by'amashure, baraduha ibitabu, bakaduha amakaye ku bana basanzwe bari mu mugambi. Mbere mu ndinganizo y'amashure twari dufise ihangiro yuko ku mashure yose hashigwaho amashure ya kazoza. Aho rero baradushigikiye cyane gose ayo mashure gushika kuri no saha amashuri yose yo muri komine Bugabira ya kera yose akaba yarasanzwe ariko uwo mugambi wa prescolaire uva ry'amashure ya kazoza. Hanyuma rero bagaheza bakadushigikira bakaronswa inyigisho, gutyo tukakira abana mu myaka ya mbere bamaze guca muri ry'amashure ya kazoza, bigaca bituma rero umwimbu mu mashure wiyongera. Hambavu y'ivyo hariho n'ikibazo cakunda kwibonekeza, ikibazo kijanye n'utuzu twasugumwe ku mashure. Rero uwo mugambi waradufashije ahantu hose twari dufise ubwo bukene, baradushigikira utwo tuzu twasugumwe tukaboneka. Hanyuma hariho n'indi migambi novuga ikomakomeye mumbure yoba yarafashije kugira ngo igisata c'indero gitera imbere. Baradufashije, baraduha machine photocopieuse n'ama imprimante, donc ni machine photocopieuse irimo na imprimante. Ivyo rero byaraheza bigaca bidufasha gutunganya bijya bibazo byo kwimenyereza
na cyane cyane muri iyi myaka ikora ibibazo vya leta, gutyo rero gaca usanga umwimbu wiyongereye neza cyane. Hambavu y'ivyo turafise ikigo c'imyuga ISEM Ruhehe, twari dufise igisata kimwe c'uburimyi n'ubworozi. Abantu benshi rero ntabwo bagihurumbira cyane gose, na cyane cyane ugwaruka. Rero tumaze gushikiriza ikibazo muri FH, baradufashije baraduha mashine ya coudre zijya ivyarahani. Hanyuma rero turasaba mu bushikiranganje baraduha igisata kijanye n'ivyo bintu byo gushona. Ubu rero turakira abana batari bake, mbere si abana gusa n'abakuze bashaka kwiga uwo mwuga wo gushona turaheza tukabakira, tukabona yuko byatumye icyo kigo gikora. Hambavu iyo migambi yose FH yaradufashije mu kunagura ubumenyi bw'abigisha biciye mu migambi novuga ibiri yakoreye ngaha mu Bugabira. Hariho umugambi wo kwigisha abana gusoma uko bibereye no gutahura ibyo basomye, apprenons à lire. Hariho kandi n'umugambi wo kwigisha abana ibiharuro mu buryo buboroheye kandi bubangutse. Iyo migambi rero yose novuga yuko mu bintu twirata tuzosigarana, mbere byo nibaza yuko bitazosaza. Iyo migambi turayifise. Abarimu novuga yuko ubu ku mashure yose ari muri komine ya Kera ya Bugabira, amashure shingira ashika ku 30, uwo mugambi warashitseho, kandi urabona yuko abigisha by'ukuri bawishimiye cyane, barimo barakurikiza inyigisho bagiye barahabwa. Niko yagize Siriyake, umuhanuzi ajejwe ivy'amategeko mu biro kwa buramatari w'intara ya Butanyerera, asaba abafashijwe n'umugambi wa Food for the Hungry kutanjanjwa kuvyo baronkejwe n'uwo mugambi. Akanifuza ko Food for the Hungry ahigiye kubandaniriza mu yahoze ari komine Nyamurenza yokorera cyane ku giterwa civoka. Abantu mwarose kwivyiza, ndabatera kamuna ntaryo kwizina rya nyakubahwa buramatari kubandanya mubungabunga uyu umutahe munini cyane uyu mugambi washize b'imitumba wariko urakoreramwo. Ibikorwa byaranguwe n'uyu mugambi ntibuce kabiri twumve byahutaye. Baca umugani mu Kirundi ngo urera uwisimbiza ntavunika, kandi ngo igifashe kikarekura kiba ari icana. Ikindi nagira nsabe, numvise yuko mugira mubandanirize muri komine ya Kera ya Nyamurenza, muri intara ya Butanyerera turiko turakora ihimiriza dushira inguvu zidasanzwe kw'ico giterwa, kuko twamaze kubona yuko nacyo nyene gishobora gufasha muri ya mbono kazoza y'igihugu. Aho mugiye kurangura uyu mugambi, muze murabe ko bishoboka ku buryo mufata mu mugongo. Turabizi Nyamurenza kiko kirategwa amashirahamwe canke amakoperative, canke mukongereza ubumenyi ku barimyi b'iki giterwa, muzoba mugize neza, muzoba mufashije intara ya Butanyerera. Daniel Ashenafi arongoye Food for the Hungry mu gihugu c'u Burundi amenyesha ko FH yashoboye gukora ibitari bike ahahoze ari komine ya Bugabira. Akavuga nk'ibirasi 54 vyubatswe, utuzu tw'ubwiherero 150 n'ibiro vy'abayobozi b'amashure. Impene 1436 ngo zararonkejwe abenegihugu ahi Bugabira, co kimwe n'ingurube 30. Mu gisata c'imyuga ngo harigishijwe abanyeshuri batari bake, baranaronswa imashine 39 zo gushona n'ibikoresho vyo kubaza bita labo bigera kuri 20. Haruhande y'ivyo, mu gisata c'uburimyi ngo haratanzwe inyigisho zijanye n'uburimyi butabangamira ibidukikije, inyigisho zijanye no gufungura neza hamwe no kuronsa imbuto zirobanuye abarimyi. Umugambi Food for the Hungry ukabugiye kubandaniriza muri komine Nyamurenza mu ntara ya Butanyerera.